amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ni kuri BM4 toujours turi genekerezo rya 16 ukwezi n'ikigarama umwaka 2025. Bikomeza kuba ngombwa yuko tuza turashika mu mihingo itandukanye kugira ngo turabereka bimwe n'ibindi biba biriko biravugangwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu ntumbero yo gutanga umuco w'ukuri, umuco nyawo utandukanye niba biriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Reka rero ndabaha ikaze mubane natwe muri kino kiganiro kigufi cyane aho ngiye kubatembereza muri komine Ntahangwa neza na neza zone Gatumba. Aha mpagaze ijya nyubakwa mbona inyuma yanje ni nyubakwa ya zone Gatumba, ariko hamwe n'ivyo ukaba udukurikirana uteragira sabone akane ko kanya. Guys, dufashe kwagura umuryango wa BM4 please, kandi ni kuneze ya bien sûr kugira ngo nawe uzaronka ibiganiro byacu ko tubishize ko umwanya ku mwanya. Hamaze iminsi ariko aravuga ngo ibintu byinshi cyane gose ku bakongomani bariko barahungira mu Burundi cyane cyane hano muri zone Gatumba. Niyo mpamvu naje hano kugira ngo dutemberere impunzi tubereke ubuzima zisanzwe ziriko ziramwe hano muri zone ya Gatumba, ariko kandi tunabereke izo mpunzi ni mpunzi bwoko ki. Mu mpunzi ziriko zirahungira hano muri zone Gatumba hariko havuga amajambo atandukanye, aho bamwe bavuga ngo harimwo abawazarendo bariko barahungira hano mu Gatumba baje bazanye ibigwanisho byabo, ndetse abandi bakavuga bati harimwo n'aba FDLR babandi bahamishwa ku nguvu icaha ca genocide imwe isanzwe itunze igihugu cy'u Rwanda imyaka irenga 30. So mubane nanje muri kino kiganiro aho tugiye gutembera turaganira n'abene gihugu bo muri zone Gatumba, tuzere kuganira na bamwe mu mpunzi iz'abakongomani kugira ngo dushobore kuronka umuco wagutse, umuco nyawo. Kimwe gusa maze kubona mu Gatumba umutekano ni waneze, abene gihugu bari mu bikorwa byabo ukuri kwamye. Twatembere mu isoko yaho mwibarabara ibikorwa bikomeza kuranguka ukuri kwamye. So rero reka dutembere hano muri zone Gatumba duce twinjira no mu nkambi y'impunzi aho bakomeza gushikira abariko barava ku butaka bwa Kongo. Gumana natwe rero kugira ngo ubane natwe muri runo rugendo rutoya twateguye hano muri zone Gatumba. Nkuko mwabibonye twabasezeraniye ni muri zone Gatumba komine ni Ntahangwa. Twabasezeraniye yuko duhava tuza gutemberera impunzi kugira ngo turabe bimwe bimaze iminsi biriko biravugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye hano ku makambi y'impunzi z'abakongomani baje bava mu bitandukanye ya hano, ariko cyane cyane baje bava muri Uvira, bamwe bavuye muri Murongwe, abandi Kasenga n'ahandi hatandukanye. Ikintu nyamukuru cyatumye mu by'ukuri tuza hano mu kambi y'impunzi tukanarondera abatware b'izone ni amajambo amaze iminsi ariko arakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane n'abanyarwanda, aho bariko bavuga ngo mubashoboye guhunga muri zino mpunzi ngo harimo ngo aba FDLR ngo baraje bongera ko ngo harimo n'abawazarendo baje bazanye ibigwanisho. Ibyo ni byatumye nze hano kugira ngo ndabatembereze, ngira ngo mwabonye amasanamu atandukanye aho twahereye ku muryango w'ikambi twinjira turazunguka mu kambi ndani, aho ni kugira ngo mushobore namwe kugirabira murabe mu by'ukuri koko abantu basanzwe bari hano mu kambi y'impunzi. Bamwe n'abandi twanavuganye mu masanzwe barahungiye ngaha turabaganiza kimwe n'ibindi
turababaza uburyo bakiriwe uburyo babayeho ndetse turanababaza yuko boba barashoboye kubona abawazarendo bo bahunganye canke aba FDLR inyishu baduhaye ni aba FDLR nta nabo tunazi abawazarendo bobo bagumye hariya mu gihugu ca Kongo ku mirongo y'urugamba. So guys, ni mureke kuza murahendwa, mureke kuza murajana nyabahururu n'amakuru muri ko murahabwa n'ibitangazamakuru bitandukanye bya hariya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Nivyo koko gutangaza yuko aba FDLR bazananye na zino mpunzi z'abakongomani hano, kumbure n'ubwoba bafise bw'uko igihugu cy'u Burundi gishobora kuba cokora cyo kwita publique canke cyo kwihora ku bisasu bashwe gutera hano mu Burundi. Kabona yuko bakomeje gusotora cyane gose igihugu cy'u Burundi mu nzira zimwe canke izindi. Iyo niyo mpamvu rero bitangazamakuru bidahengeshanya kuraba ingene bishobora gucafuza igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo bikunde amakungu ashobore kubumbira akagongwe maze yongera ibihano ku bindi mu byo bamaze gufatira igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndacabandanya kubatembereza hano muri iyi kambi, ndacanaganira na bamwe n'abandi ndetse ndaze no kuganira n'abatware nk'uko nayo basezeraniye kugira ngo tuve hano twaronse umuco w'ukuri kuri amajambo ariko aravuga ngo yuko hano muri kambi y'impunzi yuko barimo abawazarendo bazanye ibigwanisho ndetse n'aba FDLR bamwe bavuga ko bakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Nimuruhe no kuba muri kumwe natwe, turaca batembereza kumbure, turaza kubasezera nitwashika umusozo w'ikiganiro cyacu. Twatembere muri zone musanzwe murongoye ku ntumbero yo kugira ngo dushobore kuza kuraba impunzi z'abakongomani zikomeje guhungira hano muri zone yanyu Gatumba. Munadeho n'umuco ku majambo atandukanye ariko aravugangwa. Icambere reka tubashimiye ko mwadushikanye hano. Impunzi zisanzwe ziri nubwo bitoroshe, twagomba tubabaze impunzi ziriko zirahungira ngaha, ziriko ziraza zivuye mu bwihe buce butandukanye bwo muri Kongo. Murakoze cyane, nkuko mubibona murabona ko hari impunzi zitari nke zahunze zivuye mu gihugu ca Kongo. Hariho impunzi zavuye muri Uvira no mu micungararo ya Uvira, Kabyimvira, Kiromoni no haruguru hakurya ya Uvira. Hariho kandi n'undi muce w'impunzi z'abakongomani wavuye muri Kiriba, bavuye Ruvungi na Katogota no hakurya, bose baje berekeza ngaha mu Burundi basaba ubuhungiro. Mugabo kandi no muri abo bakongomani harimo n'abarundi bashoboye guhunga bavuye muri Kongo bazino mu Burundi. Murakoze cyane. Uvuze yuko muri abakongomani bahunze harimo n'abarundi bahungiye muri bo. Mbega turashaka kumenya abarundi bahunganye n'abakongomani nabo muri aya makambi turimo y'impunzi cyangwa bafite ibindi bibanza nabo bashikijwemo? Abarundi bahunganye n'abo bakongomani hariho nk'abashika abarenga 1,500 barenga batahukanywe iwabo n'ishirahamwe OIM cyo kimwe na n'ishirahamwe y'abapatrima bajejwe gusubiza mu zabo abanyagihugu. Abo rero OIM yaciye ibagirira amaregistrement, iraburiza amamodokari, irabasubiza iwabo kuko bari basanzwe bafise iyo baje bava mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Ego, uburyo zino mpunzi zaje n'uburyo novuga ko umutari mwabiteguye kuko ni nk'isanganya ryaguye, byaraboroheye gushobora kwakira izo mpunzi zose uko turabona ko ari benshi. Ego, kwakira impunzi zingana gutya ntivyoroshe, murabona ko ari impunzi nyinshi cyane, ariko leta y'u Burundi ifatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe gushigikira impunzi n'abateshejwe izabo baragerageje gukora ibishoboka
ariko mu buryo bw'ibanze barihutiye cyane kubaronsa utuntu dukeyi twankenerwa. Ishirahamwe ikorana na HCR baragerageje gufasha bakoresheje indya zitetse, barabatekera indya bakabaha, hariho n'amasiterne abazanira amazi yo kunywa no gukoresha no kumesura, ariko kandi hakaba hariho ishirahamwe ONPRA yihutiye kugira enregistrement kugira ngo bashobore kubatwara mu makambi agenewe impunzi, babadugana mu Cankuzo, mu Ruyigi n'ahandi, kugira ngo bashobore gufatwa neza nk'impunzi kandi umutekano wabo ubandanya wubahirijwe. Ni ukuvuga gushika ubu abarenga ibihumbi 200 baramaze kuba enregistré kandi baramaze gushikanwa aho hantu babatwaye mu Cankuzo no mu Ruyigi n'ahandi baratwara kugira ngo bashobore kuronka ivyankenerwa. Mu gihe izi mpunzi zizira ubugome n'ububisha bw'abitwa AFC M23, amakungu akaba azi neza kongera yemeza ko iyo AFC M23 bafatwe mu mugongo na leta y'u Rwanda hariya hakurya ya Kanyaru. Hariya hakurya ya Kanyaru naho nk'uko bisanzwe ari ingeso yabo, ikaba ni ururirimbo bakunze kuvuga ko aho muri Burasirazuba bwa Kongo habarizwamwo aba FDLR, kandi bakaba bariko barakwiragiza amajambo ko mu bariko barahunga baza hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ngo harimo za FDLR n'abandi benshi bako baraza ngo binjirana ngo ibigwanisho kumbure baba bagamije ko cabandanya kuvyonga canke kudurumbanya umutekano wari hakurya ya Kanyaru, ndavuga mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Muwo muri ko muraregistra canke muwo bishika mugafata, muramaze kubonamwo abo bavuga ngo naba FDLR, ubwo ruririmbo bariko baravuga aba FDLR barimo muri zino mpunzi? Ico ni kinyoma cambaye ubusa, ni kinyoma cambaye ubusa, nta ba FDLR barimwo muri zino mpunzi. Nababwiye ko zino mpunzi zigizwe n'abakongomani, harimo abapapa bahumuye, harimo abakenyezi, harimo n'abana bagwiriye muri zino mpunzi. Kubamenyesha yuko impunzi ziriko zirakirwa ngaha ari impunzi z'abakongomani, abafurero n'abandi kujya muzi amoko yabo ameze, ari nabo bariko barabaregistre na ONPRA batwagwa mu makambi yabagenewe mu kurindira ko mu gihugu cabo ca Kongo amahoro aboneka. Ego urakoze cyane nyakubahwa, usanzwe uramutswa ino zone ya Gatumba, ariko twashitse hano twasanze abantu benshi pe nk'uko abantu bariko barayibona. Mbega ubuzima bw'aba bantu bashikiye hano bimeze gute? Ndetse twanabonye n'abandi bariko baradandaza, ndetse ibidandaza bishobora gufasha abari ngaha nyine mu kambi bakabashorera mu kwifashisha mu buryo bucango bundi. Bigenda gute ivyo bintu mu kubirangura? Nimwe mu bibaha biragenda gute kugira ngo barasohoke ikambi bakaja kurangura inyuma? Bimeze gute? Nkuko mubizi ubuzima bwo mu nkambi ntibwigera bworoha. Ego iyo umuntu yahuye n'ibibazo by'intambara agatugwiwe asiga byose muhira ntacahungana. Ego hari abari bafise impene boroye, hari abari bafise amazu, abari bafise amaduka, mugabo bahunga ivyo byose barabisize baza ngaha mu Burundi. Turabakira nk'impunzi kuko nta gihugu kireka kwakira impunzi mu gihe abenegihugu b'abakongomani basavye ubuhungiro. Abo rero mu nkambi ntibyigera byoroha, uretse ko hari ibyo amashirahamwe mpuzamakungu afasha impunzi, nabo nyene bariyungunganya. Murazi yuko muri bano hari hagwiriyemwo abadandaza, abakongomani cyane cyane abamama, kubera baba bafise abana, n'abantu bamenyereye kubaho bariko barirukanga hirya no hino mu ntumbero yo kuronderera ico abana bafungura. Abo rero niho mwabonye hariho abariko badandaza utuntu duto duto bishobora kubafasha mu bintu bikenerwa cyane mu kibano. Mwabonye abadandaza udusabune, mwabonye abadandaza ibitunguru, mwabonye abadandaza, hariho n'abadandaza n'imiti y'amenyo n'utundi tuntu duto duto bashobora kwifashisha kugira ngo ubuzima
barabe ko bokoroha. Ibi rero nta mpunzi isohoka mu gihe bataraheza kugira amarogisirema, ariko rero hariho nk'abantu baba bariko barafasha utundi tuntu duto duto basanzwe ari abarundi b'abanyagatumba bari mu kibana, arashobora gushika ngaha hanyuma akamusaba ati mbega uja kundangurira nk'utuntu dukeyi kugira ngo mbe nditerekera ngaha, hanyuma ari udusabuni ari nk'agakarato k'isabuni canke nk'ibiro 2 vy'udutunguru n'utundi tuntu akunyu utuvuta akadutereka ngaha kugira ngo n'abandi bashobore gufashwa biciye muri ubwo buryo. Yego mu kirundi bavuga ngo ahari abantu hama urunturuntu. Ubwo kuvaho zino mpunzi zishikiye hano nta bintu zoba zironona canke ngo zone Gatumba igire ico ihomvye kuba yashuye kwakira zino mpunzi mu buryo nayo nyene ubwayo atari yiteguye. Noba nshatse kubesha kuva zino mpunzi zishika hano murabona ko iyinga risa n'iriheze, nta kintu baronona, kanatsinda murabona ko bibereye hano kandi barinzwe bakora utwabo barindiriye ico amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe gushigikira impunzi canke abateshejwe izabo baza kugira ico bafashije, bobo bigumira ngaha mugabo kandi ntaco turumva bononye muri zone Gatumba. Urakoze cyane nyakubahwa, uramutse ino zone ya Gatumba, ariko tumera nk'abarangitse. Hari abana benshi twabonye, hari abantu benshi bakuze, mbega ku kibazo c'amagara yabo ko bariho centre de santé canke ahantu bashobora kwitura mu gihe uwo ari wese ashoboye gukikwa n'amagara muri kino kibanza, nigatubona yuko abana ari benshi kandi abana bakarigwa no kugwara. Murakoze cyane, murabona yuko abantu bangana gutya ahantu haba hari abantu bashobora kuba bababa canke barenga 30,000 atagikozwe, murabona ko ingwara zitobura. Aha rero harashizwemo ingufu zikomeye cyane mu kugira ngo baronswe amazi yo gukoresha. Aha ku munsi ishirahamwe Croix Rouge n'ayandi mashirahamwe ndetse n'abandi barategekanya imiduga ivoma amazi amasiterne kugira ngo bazanire bano bantu amazi. Mbere muri izo siterne harimo n'iz'igipolisi n'igisirikare ziracishamo zikabazanira amazi kugira ngo dushishikare kurwanya ingwara zifatira ku isuku rike. Ikijanye n'amagara yabo naco hariho poste de soins yashizwe ngaha, iri ngaha nyene muri iki kibanza hariya hirya. Barakora rero bito bishoboka, harategekanijwe n'izijya modokari ruseha baniha igihe habayeho ibigoranye canke habonetse uburemvye canke iyindika y'ingwara idashobora kuba traité ngaha muri kino kibanza, baca bamutwara ku bitaro bikurira ino poste de soins iri ngaha muri kino kibanza. Urakoze cyane, mu majambo reje kutubwira watubwiye ikijanye n'ingene bariko bariyungunganya mu kudandaza utuntu duto ndetse baciye ku basanzwe baba ngaha muri ino zone ya Gatumba usanzwe urongoye. Mbega muwamukurikirana mu gihe bariko barabatuma utwo tuntu nibo baba bashira kuri yabe nyene yo kubananiza nk'impunzi kubura uko bagira, ugasanga ibintu barabazinge cyane. Oca ndafatira ku kindi kintu, aba bantu iyo bahunze hari udufaranga nubwo tutuba twishi baba bafise, mbega baba bariko baravunjirwa gute, bigenda gute kugira baronke n'amafaranga y'u Burundi kugira ngo aba ariyo bifashisha mu byo bakeneye byose? Murabona ko ngaha muri zone Gatumba turi ku mupaka uhana urubibe na Kongo, igihugu ca Kongo. No kuvuga aba bakongomani benshi muri bo, nubwo ibi bibazo bitari bwaboneke aha mu gihugu ca Kongo, aba bakongomani harimo abahora baca kuri uyu mupaka bakora urudandaza njabukambibe, urudandaza ruto bahora bahaca, baramenyereye uko amafaranga yabo bayavunja n'ukuntu amahera y'amarundi avunjwa. Amahera y'amakongo rero
byaragaragara ko ari hejuru gato y'amahera y'amarundi. Ibyo rero barabizi, barazi ukuntu amahera yabo, barazi ko agaciro afise, barazi na valere y'ibyo bogura kugira ngo basange kugira ngo basange babone ko batari ko baribwa cyangwa ngo basahurwe. Abarundi rero n'abakongomani bari bafitaniye imigenderanire myiza, na cyane cyane aba hano muri zone Gatumba narijya mubona kuri nko ku birometero 5 by'urubibe duhana n'igihugu ca Kongo. Ukuvuga rino barabara bahora baricamwo bariko barakora urudandazwa njabukambibe. Ukuvuga ivyo vyose bijanye n'ivunjwa ry'amahera nta ngorane bibateye. Urakoze cyane. Tumira nk'abarangiza kino kiyago cacu n'ubaho washoboye kuduhereza, mbega ku kibazo cy'umutekano muri kano karere aho byifashe gute? Twabamenyesha yuko ibibazo turazi ko biriko biba muri Kongo arivyo vyatumye zino mpunzi zihunga zikazana tukazakira, ariko mu gihugu cacu c'u Burundi umutekano wifashe neza, kandi muri ya Nyabune hamwe n'abene gihugu ndetse n'inzego z'umutekano no kwivuna abansi tuguma duhagaze neza, duhanahana amakuru kugira ngo ntihagire uza kuduca mu ryahumye, kugira ngo ahungabanye umutekano w'igihugu cacu. Aha rero mu Burundi turatekanye, ari naco gituma mubona twashoboye kwakira zino mpunzi. N'aba bakongomani mubona hano baranezererewe umutekano ngaha mu gihugu iwacu, nico gituma mwabonye baciye bahahungira. Murakoze cyane. Mu kurangiza kino kiyago mu nkunde ndababaze gato, mwavuze yuko muri ko murakira impunzi nyinshi, mugenzanje yari yababajije ukungene ibijanye n'amajambo ariko aravuga ko FDLR n'abandi vyandagutakiye leta y'u Rwanda ikiritwaza kugira ngo bikunde ishobore gukurikira zino mpunzi z'abarundi z'abakongomani yo zahungiye. Mbega muwamaze guhunguka ntawe mwaba mumaze kwikeka ayoba agomba kudunganya umutekano mukamushira mu minwe? No kuvuga yuko aba bantu bari hano n'abakongomani bagwiriyemwo abafurero, kandi kuva batangura guhunga twarakurikirana ku mwanya ku munota, wanashima bakiza kuko baje n'amaguru bitambukira, bamwe bahetse abana, abandi bafise udukoresho two mu ngo zabo. Bobo rero bakiza barabaraba bakabasuzuma neza, bakabona ko atakintu bafise, hanyuma bakabinjiza muri kino kibanza mubona barindiwemwo mu ntumbero yo kurindira ko ano mashirahamwe mpuzamakungu ajejwe gushigikira impunzi n'abateshejwe izabo baza kugira ngo babagirira registrement babatware mu bibanza babateguriye kujamwo nk'impunzi babibemwo batekanye. Mu gihe hariho amajambo avuga ku kijanye n'ivya Red Tabara, iruhande y'ivya FDLR harakunda kuvuga ibintu vya Red Tabara. Tukumva ko mwemeza ko hariho abarundi bahunganye n'abakongomani bo bisa nuko baba baje mu nzira yo guhunga, ariko murumva ko ari abarundi bisa nkuko baba batashe mu gihugu cabo, mugabo baciye mu nzira y'amagume, mu nzira y'ibibazo abakongomani bagenzi babo hari abari basanzwe babana bakorana baciyemo. Muri abarundi mumaze kwegeranya mukabashikiriza imiryango baje bavamo, nta barafatanwa ibigwanisho canke ibimenyetso bigaragaza ko boba bari muri urya muhari Red Tabara, narijya hari ibihuhahuha ko Red Tabara ifise imigambi yo kuza kudurumbanya umutekano hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ngo imbere ya Noel. Murakoze cyane. Zino mpunzi z'abakongomani nababwiye ko zahunganye n'abarundi. Abo barundi nabo murazi ko iki gihugu ca Kongo ari igihugu kibanyi kandi kibaniye neza igihugu cyacu cy'u Burundi. Mu migenderanire rero abarundi barashobora kuva mu mice itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi bakaja gukora ubuzi hariya, ubuzi bwo kurima, ubuzi bw'igifundi. Urazi ko umufundi
aba ari kumwe n'umuyede wiwe amuhereza igihe ariko arubaka. Uyu mufundi rero agiye agenda ajanye n'umuyede wiwe, abo baragiye ku bwinshi bagenda gukorayo kandi barakora bakaronka agafaranga kugira ngo bateze imbere imiryango yabo. Abo rero ivyo bintu bibaye nibo bahavuye bimuka bagahungira ino, ari naco gituma ishirahamwe rijejwe guhungura impunzi kugira ngo rijejwe gusubiza mu zabo baciye babafata barabagirira amaregistrement co kimwe n'ishirahamwe OIM ryarabagiriye amaregistrement rirabasubiza iwabo. Imodokari za OIM zonyene nizo zabaduganye, abaja mu Ruyigi baja mu Ruyigi, abaja i Makamba baja i Makamba, abaja mu Cankuzo baja mu Cankuzo, umwe wese iyo yaje azananye bagiye bamutwara. Ego mu ncamake muhumurije abarundi ko ata muntu yitwa canke yikekwa kuba umuredi tabara murashirako intoke muri ino zone de transite aha hari impunzi nyinshi ziva mu burasirazuba bwa Kongo. Twebwe mu bituraba muri administration ayo makuru ntayo dufise kandi ntabyo turigera tuvuga. Ego mu kurangiza kino kiyago cacu twagomba mudufashe mutubwire umutekano muri rusangi wa zone Gatumba. Ni zone yegeranye n'umupaka w'igihugu ca Kongo, hasanzwe hariko harabera intambara zitandukanye kandi nyinshi ku buryo n'abari hano mu Gatumba bumva ibisasu biturika. Abana bariga, abarimyi baraja kurima, abadandaje baradandaza, abakuru twabo boba bakuru twabo. Hano muri zone Gatumba turiko turakorera mu nyabune cyane mu ntumbero yo kwanka yo kurwanya ibintu by'amayinfiltration mu gihugu cacu cy'u Burundi. Abene gihugu, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano no kwivuna abansi bariko bakorera hamwe muco twise inyabune. Aho rero muri uko guhanahana amakuru turirarira tugahagarara neza mu guhagararira umutekano, kuko umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura. Hanyuma ari naco gituma nashatse kubamenyesha yuko abene gihugu bo muri zone Gatumba bari ku kivi bazindukira mu mirima bakarima, abazindukira mu buzi bw'igifundi baragenda, abakora ubuzi bwa leta barabukora, abadandaza baradandaza, abikorera utwabo barakora, yaba imyuga yaba ubudandaza n'ibindi barakora, bari ku kivi kuri kwamye, nta kibazo na kimwe kiri ngaha muri zone Gatumba. Mu kurangiza ikiganiro cacu nkuko mwabyumvise, chef de zone Gatumba yabishikirije muri rusangi umutekano wa zone Gatumba wifashe neza cyane. Amajambo akomeza kuvuga ngo yuko hoba hariho umu FDLR yoba yarahunganye na zino impunzi ziri hano n'amajambo y'ibinyoma. Eka munyisho yaduhangira ngo mwumvise yuko atanu mwedi tabara numwe ahari. Abanyagatumba ivyo ntabwo bibaraba nkuko chef de zone abivuze. Abanyagatumba bazindukira ku mirimo yabo ukuri kwamye. Reka ndabashimire mwebwe mwabanye natwe muri kino kiganiro. Guys, umuntu afise umutima w'urukundo, umuntu afise umutima w'impuwe, umuntu azi ko yahezagiwe n'Imana, agenda gura agakate kamwe tubiri, agatumbura, agasabuni, agahuzu, azi agendere bano bantu bari ngaha kubera yuko ni kibanza batagomba kubamwo bakibayemo kubera ibihe by'abashikiye. Reka rero ndabashimire ngira nti mubwire aho muba mubahwe. Ciao ciao.